jewe nitwa muganga Maniramba na Samuel nkaba mu kazi ka misi yose ndongoye akarere k'ubuvuzi ka Kiganda nkaba nkorera ahanini mu karere k'ubuvuzi ka Kiganda nkaba nije n'ubu ndi ku bitaro by'akarere ka Kiganda. Murakoze cyane muko ruganda rwo guhimiriza abajejwe intwaro n'abarongoye amashengero kugira badufashe mu kurwanya na cyane ingwara zandukira biciye mu isuku rike. Turagize iminsi tugendera ahanini amashengero tukagenda twihweza na cyane isuku iri ku mashengero, tugasanga ayo mashengero yakira abantu benshi cyane kandi bari mu migwi itandukanye. Icyadutangaje nuko dusanga kenshi kwa ayo mashengero usanga ishengero ishobora kwakira abantu barenga 1000 ku munsi baje kuhasengera, ugaca usanga nta buzu bwa sugumwe buhari kuko murazi yuko ahakoraniye abantu benshi birakenera ko baja kwihagarika, ugaca usanga rimwe na rimwe hariko abariko baja kwihagarika mu mikaratusi hirya no hino mu mirima, ugaca usanga nahari ubwo buzu bwa sugumwe hamwe ugasanga ishengero rifise akazu ka sugumwe kamwe aho ribagina nase irindi ryitwa ko ryateye imbere ugasanga rifise ubuzu bwa sugumwe bubiri, kamwe k'abakenyezi akandi k'abagabo. Rero bica bituma babantu aho bw'umatonza arindiriye uri ndani kugira aveyo, bituma baca baja kwituma hirya no hino mu bitoki canke mu mirima canke mu mikaratusi. Aho rero za ndwara zandukira biciye mu isuku rike mu gifaransa twita maladie de message zica zituma zigoma zirandagata bivuye kwiyo micafu bagiye barandagaza hirya no hino. Rero nkuno musi twagize Imana tugahura n'abarongoye amashengero hamwe n'abaserukiye intaro turi mu ruganda rwo guhimiriza la mutualisation des risques. Rero tukaba tuzi yuko parmi ibintu bishobora gutema ingwara zigurirana na cyane izo ngwara ziva mu isuku rike harimwo kwandagaza imicafu hirya no hino, kutagira isuku aho tubaye. Tugira n'Imana umuvyeyi w'igihugu ari we nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye son excellence aheruka kudushira mu isekeza ryo gukora isuku aho tubaye. Ni miyo ntumbero twari twihaye kugira tugendera amashengero hirya no hino turaba uko vyifashe, kuko twavuga tuti abarongoye amashengero bafise ijwi rishika kure, badufashije guhimiriza isuku babanza guhera iwabo, bamaze kwerekana akaroro keza aho bari biratuma n'abene igihugu badufasha kubaka bwa buzu bwa sugumwe bugezweho mu kibano. Ugaca usanga ya mihana itagira ubuzu bwa sugumwe yabwubatse neza, canke afise ubuzu bwa sugumwe budakwije ibisabwa n'amategeko, bubaza ubuzu bwa sugumwe bugeze neza, bigaca bituma turwanya izi ngwara zandukira biciye mu micafu, na cyane ko tuzi ko mu mafacteur favoriza y'ingwara harimwo sedeshe ziba zitabwa hirya no hino, ugasanga imicafu irimwo. Rero bica bituma ya mutualisation des risques turiko turarondera kugira dushikira couverture sanitaire universelle tudahereye kwisuka aho tubaye, izo ngwara ntidushobora kuzigwanya ngo bikunde, ko tuzosanga bwa buryo turiko turakontribuwa hirya no hino kugira tugire la couverture des risques maladie, tugira la mutualisation des risques, tuzosanga bwa buryo ari buke kubera yuko abagwara tuzosanga ari benshi, hanyuma ndetse ugaca usanga hariho n'abandi batarumva kabo. Ni miyo ntumbero rero nagomba nsabe abarongoye amashengero ko tugira Imana tukaba turi kumwe n'abastanteye ndetse n'abatowe n'abene gihugu badufashe gushikira abene gihugu mu karere k'ubuvuzi ka Kiganda ndetse mu ntara ya Muramvya yose, kugira ngo badufashe guhimiriza abo barongoye au niveau des églises na la communauté en général, kugira ngo twese duhereye aho tubaye tugira isuku, hanyuma abapasiteri n'abapatiri barongoye amashengero bagende bakubuza bwa sugumwe bukwiye, bashiriho n'amazi n'isabune byo gukaraba, kuko turatanga amashikano hariho n'abatayatanga, ariko muri bijya bike dutanga bagire nabo nye ntiboneze ko bafise abakirisu bafise amariba amagoyagi badafise amagara meza. Bituma rero ufise abakirisu bafise amagara meza barakora, igihugu kigatera imbere, kimaze gutera imbere imiryango iratera imbere, bagaca baronka n'igisagukako baheza bagaterera bagatanga nk'ishikanwa ituro ry'Imana. Rero ni miyo ntumbero nari nteye akamu l'administration badufashije n'aba barongoye amashengero hamwe na les autorités sanitaires dufashanye kugira ngo abo bantu bose dushire ingufu hamwe turabe yuko izo ngwara
twozirandura n'imizi, na cyane cyane duhimirize gukaraba mwino misi ikiza c'ingwara ya variole de singe mubona yasubiye kwiyerekana, kuko sagasisishwa rumuri no mu ntara muramvira amaze kwashika no mu karere kabuvuzi ka Kiganda, ariko nsanzwe ndongoye turamaze kuronka abafise ivyo bimenyetso vy'iyo ngwara, ndetse hariho n'abapimwe dusanga iyo ngwara barayifise. Ni imwe ntumbero rero tubahizumiriza gukaraba kenshi gashoboka, twirinde kuramukanya duhoberana, twirinde kurwana mu nda, kugira ngo twirinde izo ngwara zandukira biciye mu micafu. Murakoze.